turiko turakora igikorwa cy'urukundo muri iyi ndwi yahariwe umukenyezi. Ni ukuvuga twararavye nk'abavyeyi turaraba ukuntu twama turiko turabyina twidagadura ngo Louis Mars yaraduhariwe, ariko tukabona yuko tutigera dukora igikorwa cyo kuza turaraba abarwayi batandukanye, abarerewe mu mfuvyi, mu nzu zira imfuvyi, babavyeyi bibaruka ubushuri, eka na bamwe bantaho nikora batagishobora gutora isuka ngo barime. Hanyuma rero nk'uko mubizi duhamagarirwa mu iterambere, nk'ubu kubera hari mu gihe c'imbura baravuze ati nk'abavyeyi nk'abakenyerarugamba mu ntara ya Ngozi, reka dukoranirize hamwe utwo twarose mu mwimbu twarose, hanyuma tuze dushike kuri abo bose mpejeje kudondagura. Nkahamagarira rero n'abandi bakenyerarugamba bose n'abakenyezi muri rusangi yuko na cane cane twokwama twitwararika gufasha abagenzi bacu, tutaravye ngo uyu ngo ava mu muganga uyu canke uriya, canke tutaravye ngo uyu nuwo mu bwoko ubu canke buriya, tugafashanya. Duhamagarirwe kugira urukundo mu kibano, mu bo dukorana, mbese n'ahandi hose. Dufise ibikorwa byinshi tuzorangura muri ino ndwi. Twahereye ejo aho twagiye kuraba umuvukanyi yagize isanganya ihe dutangura mitingi mu kwezi kwa kane, hanyuma tuca tuja mu bitaro byo mu Mivo, tuca tubandanya no mu bitaro by'Ingozi. No musi naho twaciye kuraba abantu abo nikora bari mu Gashikanwa, ubu naho duciye duca kuri ibi bitaro by'Itangara, ubu naho tugomba tubandanye muri komine Ruhororo kuraba naho nikora twashoboye kwiyungunganya kugira twubakire inzu. Ndabashimiye cyane abashitsi bahire mwangendagendeye uyu munsi mukuru, biragenze neza kandi ndanezerewe ndahimbawe. Ibi bintu nabyo nari bwabone ku mutumba, ariko turabishimye rwose. Murakoze cyane, aho muzoba mugeze hose muraguma mu bikorwa byanyu, nanjye nzokoresha kubasengera.